havuye nk'abakameramani ku munsi wa mbere mwese muzoze muhiri wanje mwiyaruriye. Murakoze cyane rwose. Thank you. Mukomere mushi Mutima. Uye Mutima arakaze. Iyi ni muri ya gatatu nyinshi. Iyi ni yo gusambura. Sawa. Ni papa siyara. Wewe nanje ndino mukamenge. Wewe akabanzi ni chochoche. Barakora rakatuma ngo twari. Sawa. Mutima ni sawa. Mahoro. Abanyakamenge urabona yuko bakwakiriye baryohewe cyane, wumva yuko bababwira iki? Mama ikintu babwira ntabwo manda batumire mwese kumere mu ngano. Nebahamagare singa bari nimuvuge ngo ingo. None ko mugira gato gira ibimena amatwi kugira baze. Meili and Satbi bagira baturirimbe ya ndirimbo ya resilience. Hanyuma tuce twakirana Mutima le comédien. Hanyuma tuce twakirane. Gira rero kominduru y'umunezero numva. Yo, welcome on the stage. Dushobore kubaryohera ariko no basaba yuko mwokumviriza amajambo ari muri iyo ndirimbo kugira ngo bishobore kudufasha. Hanyuma mundi mwanya turaza kwakira Satbi aduhesho gushika buce, sivyo? Abashaka gushika buce ni bande? Duza amaboko ya nyabirabiri rero ndabe. Hejuru y'amafirimbi ndayumve. Let's go DJ, let's go. Shit. Niba haguruka kwegera imbere muce mukoma induru nyinshi, sivyo? Reka begere. Meili na Satbi begere pole. Kominduru. Together, let's go. Niba shikanga muce mukoma induru yindi. Kominduru.
kugenda kubaragurika gushyira hamwe uburyo mu makoperative byaraganye inyungu mu muryango baciye mu bworozi n'ibindi migambi y'iterambere kuvuga ngo ubu ntibidoga bakigwa neza kandi ku mwanya kaneza Mutima ni sawa abanyakamenge urabona yuko bakwakiriye baryohewe cyane wumva yuko bababwira iki mama ikintu babwira ntabwo manda batumire mwese kumera mu ngano havuye ngo bakameramani ku munsi wa mbere mwese muzoze muri wanje mwiyaruriye murakoze cyane rwose thank you mukomere amashyi Mutima ujya mujama arakaze duza hejuru cyane duza hejuru oya nagiye kumogaha agende sakubegende agumenga sibyo kamenge ikomera amashyi mu abantu beza reka bafate aga selfie duza amaboko yanyu rero mufate aga selfie duza cyane duza cyane muce mutwenga rero sego wow tutamura rero saa tubisibyo Mutima nyaruka abamukunda Mutima koma induru ariko araza album shasha arayiririmba gumaho rero ndababwira umviriza rero wizi sawa mushaka tumuzane indirimbo zinga munyumvirize rero sibyo twumvikane sibyo ku rutonde ku byo twari twateguye turamwongera sibyo mugabo rero munyumvirize gatoya umviriza rero munyumvirize sawa kamenge bambwiye yuko mutuje tuza rero kamenge oye nisikilize ni sasa niwaambie rero tugira dutore abantu muri mwebwe batatu bagira babaze ikibazo satubi
canke Meili. Ni kuvuga abo bantu batatu uratumbereza wowe uravuga ati ngira mbaze Satubi canke ngira mbaze Meili, sivyo? Ivyo bibazo rero muza kubaza dutora ikibazo kimwe kimwe. Ibibazo vyerekeye programme kwa 18. Ureze imyaka 18. Yes. Ujaje afisa Madrid. Wewe nyine ufisa Madrid cyurabe ku ruhande. Hawunze umukobwa waje, umukobwa. Ingo. Na Mutima muramubaza ati aro mugabo mutumbereze muri programme ya resilience gusa ivyerekeye urugendo bagize, ivyerekeye igikorwa bakoze muri ujya mugambi, sivyo? Amaze kuza bari sawa, reka twakira uwa mbere. Fata mikro bite. Hello nyumviriza bite. Sawa. Murufasoni ntangere ushaka kubaza nde? Murindi Satubi. Tumbereza ikibazo cawe cerekeye iki? Cerekeye ku nyigisho twumvise. Murabe Ikibazo Satubi sisa imbere yawe. Hindugira uraba abantu rero. Cerekeye ku byo twumvise hano imbere tumadushikirije. Yego. Mbega Satubi nka wewe nk'umu artiste aha mu Burundi. Inde umu artiste? Artiste. Woga mu Burundi. Yego. Mbega ku byo mwafigishije ibyo mwagendeye mugashikira abanyagihugu. Ufise intumbero nyabaki yo kugira ngo ukiragize ibyo wabonye n'ibyo wazikanye mu mutima wawe. Urakoze. Muhe mikro rera kwishura. Yes, urakoze ku kibazo. Intumbero nyamukuru nuko twohamagarira abantu kuza barafashanya hagati yabo. Abo bantu badukoreye ibi bintu bakora izi projet baba bashaka batangure natwe dukurikire gufashanya hagati yacu abenegihugu b'igihugu cy'u Burundi. Ico kintu kizotuma igihugu cyacu kiva mu bukene kugenda ku yindi ntambwe. Mukomeye amashyi menshi. Urakoze. Niwigira amahoro ukurikira. Uwa wundi wa Madrid w'amamesha hariho umuntu yari afise umwana ngaho. Ni sawa? Egereza mikro yawe neza ugutinye ushire ku ruhande. Ni sawa? Akazina kawe witwa nde? Vuga cane. Nitwa niyo yahunze. Erega ntirujyana si kwa rundi. None ikibazo gitumbereza kuri inde? Kuri inde? Ngaho genda kuri Meili rero. Jewe shaka ndakubaze igituma wagiye muri iyo voyage. Shaka ndakubaze icyatumuzaye. Iyo voyage. Aha. Nyamukuru wamushaka kushaka. Meili muhe mikro none agusura. Urakoze cyane. Mbagije ikibazo kiri sispe. Igituma nagiyeyo ndi muririmbyikazi kuko musanzwe muzi umuririmbyi n'umuntu ashobora gushikana ijwi kure, sibyo? None indirimbo zacu zumvwa n'abantu benshi batandukanye. Rero kugira tujye muri iyo voyage twari kugira ngo dushigikiwe na Union Européenne tugende turabe barya abantu bato nyine babayeho. Ndazi nabyo mwari kumenya iyo bitaca kuri twebwe, sibyo? None rero voyage yarigeze kuyico kugira ngo twige natwe kuko kuri jewe yari urugendo shuri hama naje mu byo nize ndabisangire na mwe. Ukurikira kumbure na wene bashobore kumuha umukoro bite Madrid. Ni sawa? Yego. Gira ngo It's wagwan. Ewe ikibazo cyawe gitumbereza kuri inde? Meili. Izina ryawe ni inde? Abagimana Joseph, aka 20 Mike. Murabe Meili. Sasa ngira ndakubaza ati ikibazo cyawe gitumbereza kuri inde? Wewe wavuze kuri Meili. Rero ninakubaza ati ikibazo cyawe gitumbereza kuri inde, uvuga kuri Meili mugabo ugira Meili. Sawa? Ikibazo cyawe gitumbereza kuri inde? Meili umwana muto cyane. Oya. Vuga ikibazo. Vuga ikibazo sha. Vuga ikibazo. Yana bose. Ivyakoze. Ariko ikibazo kimwe ngo. Oya muri voyage. Yego. Bo. Muzeyi aho waciye hose. None birazi. Oya. aho waciye hose Meili ukikira mu yuko
ni ikihe mu ntara zose waciyemo ni yahe wabonye bafungura nabi gusubya abandi we brazi akoze cyane imitego rero ni umutego kuko nagiye mu ntara atari nyinshi cyane ariko aho twagiye kuraba abo bana bagwara indwara zivuye kudafungura neza ni mu Ruyigi ni heza ubwo twagiye henshi cyane ariko twarishimiye cyane ababama muco bariko barabigwanya ibyo bintu bashyigikiwe n'ibihugu bya Burayi. Yego urakoze cyane inyishu yawe wayirose niwigira amahoro oya yenda nta by'amakolabo ngaha Kusala DJ ko ariko baramurondera DJ ariko araronderwa ego aro vuga none umviriza je nshaka kubaze Mutima uramuzi naca tangurira kuri Mutima murabe kwanza sawa mubaze rero oya siniko ndakumva jewe nashaka mbaza ikibazo nk'umubyeyi ibyo bavuze ngo kubabaza n'ibintu by'amasezerano nagira ndababaza icyo gihugu mwatembereyemo ko ariyo mwabona n'intara mwatembereyemo ko mwabonye amasezerano menshi nkino ofite reka ndagitumbereze neza reka tugitumbereze kuwo byega ati mu byerekeye kuriya kuntu nibaza n'abatari abagabo bose birabaraba kuko umwana twese turaziyaba ariko kurya ababyeyi bose hariyo ababyara kwise zahene hariyo n'ababyara byoroshe rero hariya ruguru hariyo bigorana ugasanga bari amakomplikasiyo menshi cyane ugasanga barasigiye ubuzima cyangwa se abana bo barapfiriye mu nda ariko iryo ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya ryaraje rirongereza ibitaro babagirwamo biragira n'amambulanse ku buryo ko udafata urugendo wibungenze ugahamagara bakaza kugutora bakagusanga aho uri bakabashikana ku bitaro abaganga bose bararyohewe n'abakenyezi b'ubwenge bararyohewe kubera ko biroroshe cyane ubundi mumpere mikro Mutima urakoze Mutima ikintu ushobora kubwira bano bantu ku byerekeye ijya porogaramu twari turimo ingene twashoboye kuzunguruka igihugu nike kintu cagukoze ko ku mutima cyane urakoze ikintu cya mbere cyavuze ko nuko nabonye porogaramu Areziya ko ari umugambi mwiza rero bandaye tugire Kristo amare nkuko nagatangwe ndabivuga ijya porogaramu Areziya ni porogaramu nziza ni gute twarabonye abantu bashobora kwitanga kugira ngo bafashe abandi rero byatweretse yuko natwe tugomba kubaho twiyumvira abandi kugira ngo boroherwe nko muri Ruyigi twarabonye koperative twiteze imbere aho bashoboye kubaha umuyaga nkuba uva ku mushwara amatara abahora biga ku bimuri ubu biga neza abahora bagwara amaso barabihevye kubera iyo porogaramu rero natwe tugire dute tugumane umutima w'ubuntu wo gufashanya ukuri maze muhore wawe maze muhore duheze none ama rero iyo porogaramu ni porogaramu rero iyo bavuze porogaramu bakavuga icyo bita porogaramu aheze nkacungaya nubwo amahera menshi yagiye mu bitoro yazi ibitoro navyo mu bitoro
kandi ndashima kubyerekeye umugambi ukuri iminsi yose duhejeje kurya twarayaga tugahuza kandi nta muntu yazana urunwarunwa aho yavuye ngo Mutima na Meili ngo bari mu Meili. Rero kubw'ibyo twosaba ko iyi porogaramu yoza iraba gatatu mu isaha dutembera intara zose. Bamara ikindi nacyo vraiment mwabonye yuko indirimbo ntashoboye kuyiririmbamo. Ya ndirimbo je vraiment ijwi ryanje ririmo gusa naciye mvuga ati iwanje muhasimbe kubera ko mwanya kiye neza. Rero tugire Kristo. Murakoze cyane, Imana ibahezagire bakomera amashyi menshi. Nuko Judy nuko rero nuko rero tubashimire Imana